Ndabaramukije mwese mwiriwe na bwakeye mwaramutse bivanye naho umuntu wese aherereye. Ni kuri Alimaso TV. Je mubona ni Ntunzwenimana Safari. Ndaza kumenyere kubona mumbona hamwe ndirimba, handi mvuga ubutumwa bwiza, handi nigisha, abandi mu kiganiro tubirabire hamwe. Ndibaza murabona ko hahindutse ibintu byinshi cyane, muri ko murabiraba murabona ko hari cyahindutse. Twagomba kubamenyesha gahunda mwari mumenyereye, izindi nibaza yuko mutaremerutse kubona nk'iganiro tubirabire hamwe. Icyo ndazi ko hari abantu bamaze iminsi bambaza mbega tubirabire hamwe uragihevye byagenze gute? Oya ntitwagihevye, hari ibintu twatumaze iminsi turiko turatunganya, turiko turahinyanyura. Ego kandi mu by'ukuri murabona ko hari ibintu bishasha nyene tugiye kubazanira. Turabahaye kaze rero kuri Alimaso TV. Wewe uriko uradukurikirana igora ugire subscribe. Nukuri abarundi ntanzigo dufise turashigikirana cyane. Shasha bindi muzobona ni ibiganiro by'abarinzi batandukanye, ibiganiro byo guhimbaza no gutazira Imana, imyanya idasanzwe. Noneho murabibona worshiping and healing time. Tuzogira ibihe byo guhimbaza no gutazira Imana. Nyene umuntu agahimbaza Imana kandi akongera agakira. Ushobora kuba ufise ibikomere byo mu mutima, warakomeretse, urushe, uruhijwe n'ibi na biriya, ariko biciye mu guhimbaza Imana no mu gusenga Imana, Imana izokugirira neza. Muzobona ubutumwa bwiza uciye kuri Alimaso TV nkuko musanzwe mubimenyereye. Ndazi ko ubutumwa bugomba kenshi ukabona indirimbo zo guhimbaza no gutazira Imana zitandukanye. Ivyo tuzobibandanya. Rero kaze ndakwinginze ugire subscribe, uje kuri Facebook yawe, ego ufyonda hajya handitse swift kugira ngo dukurikirane, kandi mu ntumbero kugira ngo uzurabona notification y'ibiganiro byacu kuri telefone yawe. Ni byiza ko uyabonesha kuri Alimaso TV kugira ngo uko dushize ko video y'ikiganiro uze urabibona. Uzobona indirimbo, hari indirimbo nshasha tugiye gusohora, jewe Ntunzwenimana Safari hamwe n'umugwi Healing Singers Team. Ndazi ko Healing Singers Team muyikunda. Jewe ndi umurongozi wayo. Mu minsi mugiye kubona ibindirimbo zica kuri Alimaso TV. Egome ziwanje nka Ntunzwenimana Safari ndi kumwe na Healing Singers Team. Ya, rero nuko turabahaye kaze rero gukurikirana ino televiziyo yanyu, televiziyo yacu. Mwongere mudushigikire, abari hafi n'abari kure, ndazi ko muzofashwa cyane. Muhezagirwe rero, mugire umugisha. Imana ibicira abazimu n'abazimukazi mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya, amen.